Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amaro Imana abane namwe aho muherereye hose. Ndagarutse kandi ndashimiye ndashimiye Imana, ndashimiye n'umuyobozi wacu nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kuba turi mu mahoro n'umutekano, abifisemwo uruhara rurerure cyane gose, aragahora ku ngoma imyaka yose, nabo basangiye kuyobora igihugu cy'u Burundi ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi. Imana ibahezagire, ibahereze kuyobora igihugu cyacu cy'u Burundi imyaka myinshi kuko murabikwiye. Nyuma y'ibyo nja kuvuga ikintu cekeye uburozi. Uburozi bivuga ikintu gufata ikintu ukagihindura namba umuntu afise ubuzima bwiza akagwara, nimba umuntu yarumutunzi akaba umukene, ariko hariho abagwara bivanye n'indwara zo kwa muganga. Ntegera neza mwumvizirize Dr. Swale, jewe mvura indwara z'ibirozi. Ntuzondondere ngo urwaye malaria, typhoid ngo ugenda kuvure, na je ndagwaye indwara zo kwa muganga nkavurwa zisanzwe, mugabo indwara z'uburozi uzondondere. Mu ncamake rero turafasha abantu bafise ibibazo ibi bikurikira: abantu barozwe uburozi bwo bwose, yaba uburozi bwo mu kuzimu, yaba uburozi bwo munsi y'ikiyaga, yaba uburozi buvuze bwo mu kuzimu, wambuze ubwoko bw'amajini. Sinobisigura gose ndabigire kuko amajini hariho ubwoko bubi n'andi majini usanga ari meza kandi bafise ahantu baba batuye. Abafise ubarozi uburozi bw'imizimu, ibintu vya karondanda ku miryango canke ahantu hafise inyatsi, abantu badafise igikundiro ku babosi babo. Mwumviriza neza, abantu badafise igikundiro ku babosi banyu, abantu mukora imishahara yanyu ntiyongezwe, abantu mwahemukiwe, abantu mugwaye cane, abantu bagwaye cane, abantu mukunda kurota inzozi ziteranye ubwoba, abantu mukunda kurota inzoka zibirukako, inzoka zirabura, ubuya bwirabura, abantu bafise ibyemezo twagerageje kuvuga ibimenyetso bigaragaza jini makata, jini subiani, jini ifriti, jini maiti, ibintu nk'ivyo ibifungo bashaka gufungira mu icupa, bashaka kuroga cyangwa gufunga. Tandukanye no kuroga umuntu no kumufunga. Hari umuntu ushaka kuraba ariko turamupima, bashobora ngo umuntu ikibazo afise yararozwe, ugasanga undi muntu ikibazo afise yararozwe yongera kandi arafungwa. Ushobora kuba wafungiwe mu icupa, ushobora kuba wafungiwe munsi y'ubutaka mw'irimbi, ushobora kuba wafungiwe ku zuba, ushobora kuba wafungiwe ku kwezi, ibintu nk'ivyo Uri kuranyumviriza ugerageze undondere, namba ubona yuko ibintu byanje imigambi bitagenda neza, warahemukiwe, urakunda ukabengwa, wakundwa ukabengwa, imigambi yose upanga yose ntigende neza. Ku kazi ugakora cyane gose, bosi ntakwishimire. Ku kazi aho ukora hose, bosi ntuhakorane umutima utuje, muri mwibaranye ikibiki nk'ivyo Gerageza utondere tugufasha aho riri hose, turagufasha. Natwe mu Burundi turashoboye. Dr. Swale jewe ndi Burundi kandi maze gufasha benshi, tumaze kuvura benshi. Reka gutakaza umwanya wawe uja hirya n'ahandi. Natwe mu Burundi turashoboye. Ukeneye kugira ngo ndonke, nimero ya telefone ni guteranya 257 32 899 775 cyangwa guteranya 257 32 891 462. Murakoze cyane gose, mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde. Murakoze.